igikorane kandi turizera neza kuzotugirira neza, turazi neza kuzobana natwe iyi ndwi yose. Rero Mana, dutanguye gutanga amashimwe, turavuze ngo urabana natwe kandi uzodukorera bihambaye, biciye muri izi nyigisho, biciye mu kugutambira, biciye mu ndirimbo, abo wacunguje amaraso kuri uyu wa mbere. Mana, twinjiye mu gikorane, turavuze ngo niwakira amashimwe, niwakira amashimwe, nta wundi yabereye. Uyu wa mbere Mana, biciye muri izi ndirimbo, turadugije amashimwe aho uri mu ijuru. Turavuze ngo niwakira amashimwe, turavuze ngo niwakira amashimwe. Uri Imana ikwiriye amashimwe, uri Imana ibereye. Abo wagiriye neza, abo wazanye mu ngoro yawe, abaje kugushimagiza, abo wakijije indwara, abo wahemba bigakunda, abo wakijije, abo wagiriye neza, nta kindi cyatuzanye kuri uyu wa mbere. Tuje gutanga amashimwe, tuje kuvuga ngo warakoze, tuje kuvuga kuri Imana, tuje kuvuga kuri Imana. Uri Imana kandi ukora usumbye izindi mana, kuko wewe uri Imana. Aho ugeze urakora, aho ugeze uhindura ibintu, aho ugeze uhindura ibintu, aho ushyitse ibintu birahinduka. Uri Imana nyamana, uri Imana y'urukundo. Aho ushyitse hatari urukundo, uhashyira urukundo. Ahatari umunezero, uhashyira umunezero. Erega wowe ntutanga umunezero, usanzwe witwa munezero. Urakoze Mana, urigisha umwe wese rero Mana, biciye mu ijambo ryawe. Uragirira neza umuntu wese yaje kuri uno musozi Mana, umugirire neza, umuhindurire ibihe, umuhindurire ibihe Mana. Uwaje aremerewe Mana, biciye mu ijambo ryawe Mana, umuruhure, kuko we turazi kuri Imana uruhure. Haleluya. Urabana natwe rero Mana, mu mwanya wose tugiye kumara ngaha biciye mu ijambo ryawe Mana, utugirire neza. Ico twanse ni mwe mu bizabadayimoni zo kwitangira kugira zibuza abantu kumva ijambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo uratugirira neza, ibitakuvako vyose Mana, mu izina rya Yesu Kristo turabisohoye, turabishize hanze mu izina rya Yesu Kristo. Ariko turahamagaye presence yawe, turahamagaye kugira neza kwawe, turahamagaye ubushobozi bwawe, abari bwo bwuruka muri kino kibanza, abari bwo buhindura abaje ngaha bose Mana, baje bakurondera, baje bafise inyota. Ubagirire neza, umwe wese Mana, umuhindurire ibihe, kugira ave ngaha Mana agira ati nakubonye, nari narakubonye, ariko nono munsi nakubonye kurusha uko nahora nkubona. Urakoze Mana, turagushimiye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze kandi tubisabye, amen. Murindire gatoya mugabo mudutambira umunota umwe gusa, turiko turakorera Imana. Nibaza ko protokole yamaze kuzana ibiseke n'ama envelope. Ibyo bintu rero bamugiriye rekwa, ntitubanze gusubira kuguma tubibabwira kuba mu basanzwe muzi ingene ibintu biba bipanze.
turiko turatangira Imana rero, akira ikigira cumi cawe, akira amashikanwa, akira ikimazi, akira amashimwe, ubwira uti Imana, nabonye ukugira neza kwawe, narabonye ubushobozi bwawe, ariko n'uyu mwanya Mana ndasavye ubwiza bwawe bwiyerekana. Ufate rero ico wazanye, turagitongera kwa majambo kandi biraza kuba nkuko tuzoba turiko turayivuga. Ndabona badugije kugira mu baha envelope, nimunyarutse mutunyarukirize ducunguza umwanya, mutanga envelope. Reka dusengere abagira bakorera Imana. Data mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza, uri Imana y'ubuntu kandi uzokwa muri Imana. Nico gituma ihanga ryawe wacunguje amaraso yawe y'igiciro, araje kugutangira Mana, araje gushitsa icagezwe nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo he nimubingeragereshe ngo muheze murabe ingene ntabagomorera kw'imigisha mukaboraho muyikwiza. Rero Mana waje kugutangira ikigira cumi, nuwakuzaniye ikimazi, nuwakuzaniye amashimwe n'amashikanwa, Mana numugirire neza, umuhezagira aho yakuye Mana, aho yakuye mu ndimiro, aho yakuye mu kazi wamuhezagije Mana, umurinde ururyi. Si ico gusa Mana, uca umutuza ku rundi rugezo, kugira ngo Mana icubahiro cawe kiguma ari icawe, kugira ngo Mana abe ari we uguma witwa Imana mu buzima bw'umuntu wese Mana azoba yagutangiye. Urakoze Mana, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze kandi tubisabye, amen. Turiko turatangira Imana iminota ibiri gusa. Mwonyemerera tukazamurira Uwiteka icubahiro, tuzamurira Imana ibiganza kubera ko ariyo yakomeje gutanga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mushiremo 7 turimbe papa. Dali
reka twakirane abashyitsi baba baje kwifatanya natwe bave hasi tubakire. Ndabona twese turi bene urugo, twikomera amashyi menshi cyane. turafise n'umushyitsi yari yivuze kuwa Mungu, ariko n'ubu nticyobuza ko asubira akaza mu cyubahiro ciwe. Mwongere ibindi arabyivugira, reka simpave ndamuvugira ibintu. acaza abandanye na programme. Dukomera amashyi cyane Imana, aze ashike hano. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Tunamshukuru Mungu Turashima Imana kutupa neema tena kuwepo hapa. kutugira kandi ubuntu kuba hano, Na pia namshukuru Bishop Joseph kandi ndashimiye Bishop Joseph kwa heshima kubwa ambayo ametukabidhi tena mu cyubahiro gihambaye kandi kubashwe kandi Kwa kutwemera hiyo kuba Mungu hano. abariki baba. Imana imuhezagire cyane. Pia Mungu abariki watumishi wote ambao wameshirikiana pamoja naye kutukubalia tena jioni ya leo. Imana ihezagire Tuwepo kandi hapa. abakozi b'Imana bose bashoboye gufatanya nawe kugira ngo bashobore kutwemera kandi kuba hano kuno mugoroba. Kwa kweli tangu jana nimesikia kuwapenda. Nukuri kuva ejo haheze ejo niyumvise kabisa kubakunda cyane. Ningalitamani nikae hapa. Numva ndifuza kuba hano, Lakini basi. ariko nuko nta kundi. Amen. Amen. Naamini wiki hii tutakuwa pamoja. Ndizera ino ndwi tuzoba turi kumwe Ninavyoaminika kuwepo hapa. uko nizeye kuba hano. Kwa hiyo jana tulikuwa tunazungumza Kubw'ivyo ejo twariko turavugana kuhusu katika uwepo wa Mungu yote inawezekana. kuvyerekeye ati muri kubwa presence y'Imana byose birashoboka. Dans la présence de Dieu tout est possible. Ati muri presence y'Imana byose birashoboka. Naamini sina haja nirudilie tena Ndizera yuko atari ngombwa ko ndabisubiramwo, majina zangu, maana jana nimeongea sana. ntabwo ari ngombwa ko nsubiramo amazina yanje kuko ejo nabivuze Lakini cyane. leo Ariko uyu nina munsi jina moja tu mfise izina rimwe gusa ambalo nahitaji iryo nkeneye niliseme sana, kurivuga ni cyane, jina la Yesu ni Kristo. izina rya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Najua mara nyingi ukipewa madhabahu Urazi kenshi iyo uhawe nataka ibicaniro ujiendeze sana, watu wakujue wewe sana, ushaka kwidondagura wivuge wese cyane, abantu bakumenye na cyane, kumbe watu wameacha manyumba, kandi abantu baba bataye amazu yabo wamekuja sababu wajue mtu mmoja tu, bakaza hano kugira ngo bamenye gusa umuntu wajue umwe, habari ya mtu mmoja, bamenye gusa inkuru y'umuntu umwe, naye si mwingine, nawe si wundi, ni Yesu Kristo. ni Yesu Kristo Huyo wenyine. ndiye ambaye tuna muda Uyo niwe dufise wa kueleza habari wo zake. kuvuga inkuru ziwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Taivumilia sauti yangu, Muraza kwihanganira ijwi ryanje. nasumbuliwa na joto sana. Rero indugumba yashirikira Sasa birangora cyane, nazoea kunywa ubushuhe. maji ya moto. Rero menyereye kunywa amazi ashushe. Sasa hapa natumia maji baridi Rero ngaha nkoresha amazi akanye sababu ya hali ya mazingira. kubera yuko kubijanye n'uburyo. Naamini nitazoea. Rero nzizera yuko nzomenyera, Mungu wenu atanifanya kuzoea. Imana yanyu izotuma amenyera. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kwa nashimwe. nini nimeongea Mungu wenu? Kubera iki navuze ati Imana yanyu. Unajua nilipoikanyanga madhabahu hii, Urazi igihe maze guhonyora kuri kino gicaniro nilihisi uwepo wa Mungu. numvise presence y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Acha niseme neno la kinabii kabla nihubiri. Reka mvuge ijambo ry'ubuhanuzi mbere yuko ntangura Ni neno kubwiriza. ambalo Mungu alikuwa amenipea juu ya baba. Ni ijambo Imana yari yampaye kubw'umuvyeyi, Namuita baba ndamwita papa, sababu Mungu alikuwa ananiambia kwamba kanisa hili ni familia kuko Imana yari yambwiye yuko rino shengero ari umuryango ambalo Mungu amekufanya kama baba.
Iyo Imana yakugize nk'umuvyeyi nka papa. Yani wote watakaa hapa. Rero bose bazokwicara hano. Mshike kama baba. Mwe muzomufate nka papa. Na yeye awachukue kama wana. Nawe abafate nk'abana. Kimoja Mungu alinionyesha jana. Kimwe gusa Imana yanyeretse ejo. Ni kwamba amechukua miaka mingi ya huduma. Nuko yafashe imyaka myinshi kino gikorwa. Alikuwa ni kama kwamba amebanwa. Yarameze umengo yafashwe cyane. Huduma yake ikimugikunga mu kuna maagano mwibango giwe harimo amasezerano so Mungu aliahidi juu yake ayo Imana yasezeranye gusezerana kubwiwe ariko nabwo yari bwashike. Sasa Mungu kuniambia rero Imana yambwiye niseme ati mvuge ya kwamba majira yuko ibihe byashize ya Mungu kwanza kutimiza by'Imana gutangura gushitsa ikintu cyose Imana yavuganye nawe. Unavyoliona kongamano hili rero ko unabonye hano ni mianzo tu, ibi kurabona ni ntango gusa. Itakuwa kongamano kubwa hano hazobantu hakomeye cyane hakuru na Mungu kandi Imana kwa mkono wa huyu baba kukiganza kuboko kw'uyu mupapa amempea kipawa cha kinabii. Imana yamuhaye ingabire buvugishwa hamwe n'inkomezi z'ibitangaza. Sasa hayo mambo rero ivyo bintu punde kidogo hapa mu gihe bw'itoya gusa hano yatafanya muripuko, bizoturika bizosambuka mpaka watu Burundi, kugeza aho abantu mu Burundi bazotangara yatakayotendeka abantu bose kwa mkono wake bazostora gutangara kukiganza ciwe. Aliniambia niongee ikini c'Imana yambwiye ngo sasa leo naongea kitu. rero uyu munsi ndavuga ikintu tulisoma jana, twarasomye ejo Yohana wa Injili twarasomye muri Yohana 11:21 21. Martha akasema hama aravuga ati ungelikuwepo. ati Martha aravuga ati iyo ari kuhari Lazaro ntabwo yari gupfa. Martha naye akatokea. Martha nawe araseruka katika ile mistari ya 32 muri ya 32 akasema aravuga ungelikuwepo ati iyo ari uhari kaka yangu musaza wanjye Lazaro ntabwo yari gupfa. kumbe Lazaro rero Lazaro hakukufa ugonjwa, ntabwo yapfuye bw'indwara, alikufa yapfuye sababu ya absence ya kubera gusa ku absence ya Yesu, kubera ko Yesu atariho yatashoboye kuboneka. Niyo mpamvu ya Lazaro yapfuye. Rero gusa gutabaho kw'Imana kwenye maisha yako mu buzima bwawe inasababisha vitu bituma ibintu vyononekana, ikintu cyose ntabigenda neza kubera gusa Imana itabihari. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Nikaongea jana ndavuga kandi ejo presence ya Mungu kwa ati presence y'Imana kwa Zakayo, kuri Zakayo ilifanya Zakayo ati yatumye Zakayo ajitambue sana, kitahura ibyaha. presence ya Mungu rero kumbe presence y'Imana fanya mtu ituma umuntu ajue ni mwenye dhambi, amenya yuko yitahure ko ari umunyabyaha. Amen. Amen. Wakati kuna presence ya Mungu, mu gihe udafise presence y'Imana kuko utukufu wa Mungu, hari ubwiza bw'Imana. na utukufu wa Mungu kandi ubwiza bw'Imana ni iki? Utukufu wa Mungu ni nuru, ubwiza bw'Imana n'umuco, ni maekla za Mungu, ni mico n'umuco w'Imana inapoangazia urumurika, mtu anajitambua, urumurikira umuntu hama umuntu akitahura. ngoja nizungumze kitu. reka mvuge ikintu. Nikitembea ndiko ndatambuka nina bimvuli biwili, mba mfise ibitutu bibiri sababu ya miangaza, kubera umuco. lakini kadiri miangaza itangaa sana, ariko uko umuco uza kurasa cyane utachunguza, uza gusuzuma, utaona kwamba usuzumye una bimvuli, ucubona yuko ufise ibitutu bibiri. bila bimvuli bitatu bijya bitutu bitatu binaonekana bigaragara, sababu ya miangaza, biboneka kubw'imyuco. kwa hiyo kadiri utukufu rero uko byiza wa Mungu unang'aa, ubwiza bw'Imana bumurika, anajitambua niko bitahura kwamba yeye yuko ni wewe, mwenye makosa, yuko we ari umunyabyaha, yuko ari umunyabyaha. kumbe palipo utukufu wa Mungu, rero ahari ubwiza bw'Imana roho ya repentance, ariho umwemu yo kuna kwihana, roho ya toba, umwemu yo kwihana, hakuna kubaki na dhambi, kandi apana kwa kukubyaha, sababu presence kubera muri presence y'Imana hakuna machafuko. nta bintu vyanduye. Nabii Isaya umuvugisho Yesaya katika sura ya 6 mu gice cya 6 mlango ya 3 umurongo wa 13 Biblia Biblia inazungumza iravuga ati Isaya ati Yesaya aliona utukufu wa Mungu, ati yarabonye ubwiza bw'Imana, alipoona utukufu wa amaze Mungu kubona ubwo bwiza bw'Imana
Yesaya akasema aravuga ole wangu mimi ati nakaga kuri jewe jewe munyabyaha macho yangu ati amaso yanjye yameona utukufu wako ati yabonye ubwiza bw'Imana mwenye midomo michafu ati iminwa yanduye masikio n'amatwi yanakaka watu wabaya amatwi yicaye gusa ku bantu babi icyatumye muvugishwa Yesaya yitahura ko ari umunyabyaha n'ubwiza bw'Imana rero presence y'Imana iriho irekura ubwiza bw'Imana kandi ubwiza bwayo buragaragara buramurika umucyo kandi uyo mucyo ugatuma umuntu yitahura yuko ari umunyabyaha muri presence y'Imana ntabwo tunyeshobora kunyegeza icyaha kubera ikintu cyose kiramurikirwa kandi kikashobora kugaragara hanze. Yesu nashimwe. ukisoma kitabu cha Kutoka usomye mu gitabo cyo Kuvayo sura 33 igice cya 33 mstari ya 14 umurongo wa 14 Mose wamekuwa jangwani bari mu bugaragwa amefika mahali harageze igihe amesimama yahagurutse anamwambia Mungu aravuga ati Imana nahitaji presence ati ndakeneye presence yawe nataka kuona uso wako hapa ndakeneye kubona inyonga zawe hano kama uso wako nyimba presence yawe nyimba presence yawe haitakuwa pamoja nasi hazitakubana natwe na kwenda pamoja nasi no kujana natwe usitutoe hapa ntutukure hano hatuna haja kwenda ntabwo dukeneye kugenda tudafite kumwe na presence yawe Mose hakujali wito ntabwo yaravye muhamagaro hakutosheka na miujiza ntabwo yahagijwe n'ibitangaza ntabwo yahagijwe n'utwarizo ivyo yakoze alitaji ariko yarakeneye presence y'Imana katika safari mu rugendo ndani ya jangwa hariya mu bugaragwa yarakeneye presence y'Imana akamwambia Mungu hamabwira Imana uwepo wako ati presence yawe uso wako ati presence yawe usipoenda nasi ati itajanye natwe udukure hano utureke ntabwo tugenda akamwambia Imana iramubwira malaika wako ati mu malaika wanje azojana nawe Mose aramubwira ati oya hatutaki ntabwo dukeneye mu malaika ariko dukeneye presence yawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka juma hii nakeneye inondwi katika safari yako, mu rugendo rwawe, katika biashara yako, mu rudandazwa rwawe, katika ndoa yako, mu rugo rwawe, kwenye shule, mu ishuri, kwenye kazi ya mikono, mu kazi kawe, kwenye miradi yako, mu byo ukora. usiende peke yako, ntugende wenyene, taka presence, ariko ugende na presence y'Imana. Amen. Amen. Mara mingi nazoea kutumia lugha hii. Akenshi nkunda gukoresha ino mvugo. Tunaenda, ati turagiye, tunahubiri, turagenda, tubwiriza, tunakaa, tukicara. hata nikiwa peke yangu, naho mba ndije nyene. Mara watu wananiuliza mbona uko mwenyewe? Abantu bahora bambaza ati kuri ku wenyene. Kawaambia hapana. Nkababwira toya, siko peke yangu, sindije nyene, nina mtu mwingine, ariko ndi kumwe n'undi muntu. Amen. Amen.